Ibitangaza bibananya bikoreka ibineza neza ku mitima yacu nabyo bigasesekara ku munwa no ku mubiri ndetse no mu bwo dusanzwe dukora. Vyakoretse Hitop TV irabikoze. Ariko ntwabikoze twenyene. Kuri uno munsi wa kane igenekerezo rya 18 kwa kuno kwezi turimwo niho Hitop TV abatananirwa nkuko mwatwizeye muduha n'amazina menshi atandukanye twaramutse dushika mu ntara ya Cibitoke ca Rugombo neza na neza aho bita Imugwi neza na neza Mugwiri. Nibitangaza bidasanzwe umwana w'imyaka 12 gusa akaba yeshoye gukora amateka mu Cibitoke ca Rugombo mu gutanga imifuko 5 y'isima. Ndazi ko nawo kuzi ukaba kino kiganiro burya kugira uyikure vya kugora ngo vyagenze gute. Uno munsi ku munsi wa kane igenekerezo rya 18 kwa kuno kwezi turimwo Hitop TV abatananirwa Landry Promoter ari kumwe na Embesilato n'abandi babiri baherekeje izo mfashanyo niho twashoye gushika mu Cibitoke ca Rugombo aho bita Imugwi nizina neza Mugwiri tujanye agatererano Chanceline wa mwana nababwira yita abantu bose ariko akaba ahagarariye ministeri yitwa Tarsis Hope Ministry. Uwo mwana rero akaba atarenze imyaka 12 ndetse akaba amaze gukora amateka atandukanye. Ndibaza muribuka abantu bakunze gukurikirana Landry Promoter, abantu bakunze gukurikirana Hitop TV, muribuka ikiganiro twigeze kubashikiriza aho ari umwana akora ibitangaza yigeze guhindurira ubuzima banaho nikora ndetse n'imfuvyi zo mu ntara ya Ngozi. Vyose byo muravyibuka mu kubagaburira no kubakorera byinshi bitandukanye. Hari abantu benshi bahezagiwe, hari abantu benshi bafise ivyo batanga ariko ugasanga umutima utabakundira kugira asho gushikiriza ico barahawe n'Imana. Ariko udafise umutima wo gutanga n'umutima wo gufasha sinibaze neza ko vyo gukundira. N'umwana akiri muto ndetse n'umwana bandanya akora amateka atandukanye hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ariko kandi uwo mwana akaba adasanzwe aba muri kino gihugu, akaba yarasohotse gatoya bivanye n'abavyeyi biwe aho basanzwe baba uno mwanya. Uwo mwana rero ngo vyagenze gute? Uwo mwana umunsi umwe yaricaye hasi abaza se ngo amubwire umugenzi bakundana akiri muto. Umwe gusa bakundana cyane gose. Se acamubwira uwitwa Nabaza Batazira General. Niyo uwo mwana yacarondera uwo mupapa yakundana na se amubaza izo nkuru mu nyuma niko kuyaga ahava amubaza ico yomufasha wa mupapa. Aca mwaka agasima kugira ngo asinge inzu yiwe nawe abe ahantu heza. Wa mwana rero Chanceline uno munsi akaba yashikanye ico yemeye, akaba yaturungikiye agatererano k'isima. Uwo mwana abarahinduriye ubuzima umugenzi yagendana na papa wiwe kera bakiri bato, ariko papa wiwe akaba yaragiriye bakwe aronka ubuzima ariwe Tarsis aja hanze. Tarsis akaba ari umuntu akunda ugwaruka cyane, akaba ari umuntu akunda abantu ndetse akaba ari umuntu akunze gufasha cyane banaho nikora abagowe n'ibindi vyinshi. Aho mbere turamuzana cyane muri commune Kinama zone commune Ntahangwa zone Kinama aho asanzwe afise utuntu twinshi dutandukanye tumwinjiriza inoti aho yubatse inyubako zitandukanye amahotel ibindi n'ibindi vyinshi bitandukanye afise nka mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi rero uwo mupapa aba ari umuntu akunze gufasha cyane bantaho nikora, akunze gufasha cyane abagowe. Ariko mbega tukanamusaba yuko yoshika ku bagowe batandukanye. Muribuka doje kubatabariza wo mu Gatumba ubuzima bwe butifashe neza. Muribuka umwana Caleb abo bose akaba ari abantu twifuza yuko bufashwa biciye kuri Tarsis nimba uko kuri kino kiganiro turifuza ubufasha bw'uwo mu mama nico kibondo gisanzwe kigwariye mu bitaro biri mu Kajaga aho strazinze kunze gufasha. Tubwirire Chanceline turabico yofasha abo bantu bagowe. Ni benshi bagowe ariko turifuza ko ubufasha bwanyu nabwo bwofasha Tarsis. Chanceline turasavye ubufasha. Chanceline turazineza ko umwana ukiri muto, turazineza ko atanyaka myinshi ufise ndetse atanuburyo bwinshi ufise, ariko turifuza ubufasha
kuri abo bantu bigorewe baragowe cyane turifuza ico mukoze nkuko twumva neza ko mwafashije rero nibaze neza yuko baciye bibashiye bitura Hitop TV bamaze kwitura Hitop TV turafata urugendo tugana mu Cibitoke cya Rugombo mugwi aho twashoye kugira vyinshi tuyaze nabaho tugira vyinshi dukoze ariko kandi cyari cyatujanye twari gushikana iyo mifuko y'isima kuwo bari badutumye ko igikorwa cyagenze neza urugendo rwacu rwagenze neza ndetse Imana akaba yarahezagiye muri vyinshi bitandukanye ndetse tukaba twashitse amahoro tugenda yandi dusiga abandi amarembe dusiga bose bakomeye twigera tunanirwa kiretse twigira ikije niteka ridasanzwe kuri Hitop TV kuri kino cizere abakundi bwa byacu mwana nyamutwereka no kudushigikira Hope Ministry yubahwe Chanceline wubahe umwana ukiri muto ndetse nibaza neza ko vuba cyane ni waba inkumi uzoheza ukaza mu Burundi twaguha umugabo w'umurundi ariko uzohava twagwa n'abazungu ngo bakwibagize wavuye bakwibagize igutawe ciza twigera tunanirwa bende camera Evbali Mbeslato niba dufashije kugira no masanamu muyabona ameze neza ariko kandi uyo mupapa nabone yagize ashikirije kugira yerekane amashimwe no gushimira Chanceline kuko ciza yakoze cikumindira ubuzima kumusigira agasima kunyubako yiwe ariko araduza mu Cibitoke cya Rugombo ni mu mwumvirize mwaramutse nimore buke mbo Tarsisi n'umugenzi wiwanje gose twiganye twicaranye ku ntebe y'ishuri mu Rumonge mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 97 kugeza mu 99 ayimana umugenzi wanje ni muhira hose n'abagenzi biwanje kuva ku muryango we wose naje umuryango wiwanje n'umuryango n'abagenzi b'umuryango wewe ego mebo kwizina ryanje no kwizina ry'umuryango wanje bo turashimiye umuryango wa Manirakiza Tarsisi nico kibondo aheruka kwibaruka bo turashimye cyane ku kigoro agize ko kwifuza kudufata mu mugongo mu nzira turimo yo kubakira umuryango bo tukaba twamwifuriza kororanirwa n'umuryango wiwe nico kibondo ciwe giterekeje imbere bo kwizina ry'umuryango wanje rero ndashimiye Manirakiza Tarsisi nivuye inyuma umutima nk'uwo azohorane utubazo twose nzokwamandagira nkuko ari umugenzi wanje nkuko twamanye ndibanza nzotumutura nibaze ko nkuko twama tubihuriza ko nawene azotumfashamo atadinganije murakoze mbo iki kintu umuvukanyi wanje umugenzi wanje Manirakiza Tarsisi akoreye je nabaza n'umuryango wanje bo ni kintu cerekana ubumwe cerekana ko atakwibagirana na cyane cyane mu gihe umuntu bamwe aragendanye kuva mukiri bato ugafata ngo no kugiye mu mahanga watunze canke wagize iki ngo kumbure ko woca wibagira abantu bato batuma mwaragendanye ndashimye nishimirije nongera ntera kamo abandi bantu kugira umutima nk'uwo Manirakiza Tarsisi wo kutibagirana murakoze neza cyane umuhezagiro kuramba no kuranirwa ku Mana nivyo nifurije ico kibondo Tarsisi aheruka kuronka Chanceline. you